n'ibindi byinshi babivuga ku muririmbyi aririmba indirimbo mpimbazamana. Ivyo bigasa n'ibimushira hasi kuko wumvise umuntu yaririmbye indirimbo avuga Imana kazawumva atanguye kuvuga ibintu ngo bamuvuga ko ibintu bya kera. Aho ni mu gihe Alvera Muhimbare we yabuze n'ijambo avuga ashikiriza, mu gihe umuntu nka Chimamanda Moses asa n'uri karamwataka biteye ubwoba avuga ati mubandanije mu mvyonga byose ndabishira hanze na video ndayitanga. Hello, umeze neza? Uno munsi munyemerere tuganire cyane kuri histoire iri kiravuga ku muririmbyi wanyu Kiriku Akili hamwe n'umuririmbyikazi wanyu Alvera Muhimbare. Uno munsi ntimwumve ndabivuze uko muce mwumva ko umenga biramatanya, ariko no munsi nza kuvuga kuri Isanganiro Award cyane mvuga ku muririmbyi Kiriku Akili kuko ariwe muririmbyi muno munsi ariko araboneka cyane mu masaha makeyi imbere yuko tuja muri finale ya Isanganiro Award. Reka tubaze tuvuge amajambo make cyane, dukora ikiganiro gito cyane gose tuvuga ku muririmbyi Kiriku Akili, ku bintu yarayakoze mu gisagara cya Bujumbura, ku bintu yarayagize ku bafana biwe cyane ku bantu bamukunda. Tubaze kuvuga n'ibijanye na Alvera Muhimbare ku makuru ariko aramuvuga ko si meza, ariko uko biri kose ari muri entertainment. Reka tumuvugeho. Reka ndabutse ko One Boy Valaskira from Cheti Paradise KBBC muri kumwe kuri Miracle TV 257 nk'ibisanzwe ikinigana Burundi and Talent, aho tuza tukavuga ku bikorwa by'abaririmbyi, ku bikorwa by'abanyempano b'abarundi, ku bikorwa by'abantu mukunda mwikundira kandi mushigikira ibikorwa byabo. Tangwe tuvuga ati reka tuvuge kuri Kiriku Akili. Kiriku Akili aheruka gutsindira imodokari muri Super Beat Award mu higanwa ryateguwe na Super Bat. Iyo modoka ayitsindira abantu benshi ntibamuha amahirwe yuko aza gutsinda kuko wamenga ihiganwa ntabwo yarishigikiye cyane. Wamenga ihiganwa ntabwo ariko ararishigikira cyane, ariko biratangaje kubona ko Isanganiro Award mwibuke ko uno mwaka bigitangura umuririmbyi nka Satubi wenyene yaciye yandika ikete ko agiye kubivamwe. Umuririmbyi Melanini Boy nawe azuko nyene n'abandi baririmbyi bamwe bagenda bavuga ati je ni mu nkure muri amahiganwa yo kugacimbira yo gatuma amahiga base barayasuzugura. Ariko Kiriku Akili we n'umuntu byabonetse ko umenga yaciye ariha agaciro karenze ku buryo ejo hahise ku munsi wa gatanu Kiriku Akili yakoze ibintu bitari bwaboneke mu gisagara cya Bujumbura. Ati gute? Ni Kiriku Akili yafashe yurira imodokari yicara hejuru ku modokari ahamagara abamenshi makuru bamwe harimo nka Landry Promoter n'abandi bose harimo n'aba bodyguard biwe bazunguruka igisagara cya Bujumbura neza na neza hajya kuri Bata. Murahazi ko ari Centre Ville, hajya kuri Centre Ville. Agenda ari hejuru, agenda aramutsa abafana biwe, agenda arabibutsa kumutora, ahubwo mbere abiyibutsa kumutora bo bamubwira ati ivyo uri kuratwibutsa twabikoze kuva kera kuko turagukunda my brother. Kiriku Akili avuga ati kumbure nanje nakaduga kejo ndashaka gatahana. Mwibuke ko uno munsi ku munsi wa gatandatu ari haza kuba finale, haza kuba grand finale ya Isanganiro Award. Umuririmbyi Kiriku Akili bakamuhereza kaduga kiwe kabisa akiryohererwa. Ati mbuza ati guteweza kwa Kiriku Akili mu gihe finale itaraba. Mwibuke ko mu buryo bazabatoramwo Kiriku Akili yabarenze hafi 200%, yarenze abaririmbyi barimwo muri iyo higanwa hafi 200%. Ati gute? Afise abantu barenga ibihumbi 300 bamaze gutora indirimbo yiwe ahanihe, mu gihe indirimbo Lekasha ya D1 iweyo iri munsi cyane y'indirimbo ya Kiriku Akili kuko indirimbo ya Lekasha ya D1 itarakwiza n'abantu igihumbi bayitora. Urumva ko yaramusize yaramurenze cyane. Mbega izo nguvu Kiriku Akili azikura he? Indirimbo ahanihe ni indirimbo iri mu mateka ya Kiriku Akili, indirimbo atazigera yibagira, indirimbo atazokwibagira kuko ni indirimbo kugeza n'ubu atararonka neza na neza indirimbo yo yikwirikiza. Aragushimira we nk'umufana, arashimira buri muntu wese amushigikira, arashimira buri muntu wese akora ibishoboka byose kugira ngo izina Kiriku Akili ribandanye kwiyubaka kandi rifise power. Reka tugende kwindi nkuru nabategurire munsi inkuru y'umuririmbyikazi Alvera Muhimbare. N'umuririmbyi aririmba indirimbo mpimbazamana mwese muramuzi.
ndazi muramwana mukunze ariko no musa ikavuga ko amajambo atari meza atanabereye no muri n'imbazo mana amajambo bariko aravuga bya bintu ngo byazawakera n'ibindi byinshi babivuga ku munirimbyi aririmba indirimbo mpimbaza mana ibyo bigasa nibimushira hasi kuko wumvise umuntu yaririmbye indirimbo avuga imana kazawumva atanguye kuvuga ibintu ngo bamuvuga ko ibintu byawakera urumva nawe ibyo bintu ntibabisa neza ntiba bihimbaye umuririmbyi mpimbaza mana nka Alvera Muhimbare aho ni mu gihe Alvera Muhimbare we yabuze n'ijambo avuga ashikiriza mu gihe umuntu nka Chimamanda Moses asa n'uri karamwataka biteye ubwoba avuga ati mubandanije mu mvyonga byose ndabishira hanze na video ndayitanga mbega hamwe video hamwe Chimamanda Moses yafise video ijya video Alvera ari karaharira hamwe yabayifise umva byameze gute mbega umuntu akurikirana n'abantu babangana nka kujya kose bagiye abona umuntu yamaririmba indirimbo ngo mfise amatsiko bisika ibintu byinshi nyene amajambo nyene amuganisha ku Mana ugaca usanga bafise video yiwe ari karakora bijya bintu ntari buvugire hano ari karakora bijya bintu mbega wewe wandanye mukurikira reka duhurire muri commentaire ubimbarire nimba wandanye mukurikira cyane nimba wandanye muremesha yego turi kwisi kandi n'umuntu usumo barayika birashigwa sanga nawe yo nabikora nubwo bavuga ngo Chevare go yapfunzwe ngo Chevare ko ararondewa kubera ngo yavuze ngo Alvera ni maraya n'umuntu usumo marayika ariko uko biri kose nibaza ko atari byo kuma analyze maze gukora ndibaza ko bijya bintu atari byo 100% ariko hamwe byo ari byo 100% wari ngorane abantu benshi byo batuma badasubira kwizera ibyo abantu batubwira ngo nabakozi b'Imana niki twaba twisanga basubiye inyuma pe ni hatare kanabwe ko ndakunda cyane iyi ni Miracle TV 257 igikono uko gara subscribe kuri Miracle TV 257 ugankurikirana ukora ama like ku video ukana partage kugira shikira abandi bantu benshi hama tuzubire mu video butaha ikinike hano Burundian Talent nije ndakugushikiriza ni one boy Varaskira from Cheti Paradise KBBC ndakunda cyane ciao hasta la vista.